tuvyumve yuko kuja kurongora abandi si umuyondi ni umuzigo. Murumva yuko na Musa wamuremereye. Burya rero nk'ubu ngaha ntihobora uwo iyo ahaba yari kuca avuga ati nivyaba vyakunaniye tubise tuvyikorere. Ntiyobura igihe Musa yavuga uko, kuko ntazi ivyo ari vyo. Kuvyakira ngo vyikorere ni kimwe, kubikora n'ikindi. Murame mwibuka ko abo twipfuza kurongora twibuke ko atari ntama. Nico gituma n'Imana itoye Yozuwe yamubwiye iti komera kandi ube intwari, ni wewe uzotuma igihugu gishikira intara nemereye kugabira ba sokuru nshizeko n'indahiro. Mubimenye ngaha Uburundi n'igihugu kicicaye ku mushinge. Twese abarundi dusa n'abari mu kinogo dukeneye kukivamwo. Murumviriza mu myiyamamazo nta numwe atavuga ko igikenye, ko indinganizo ari ukugikura mu bukene. No kuvuga ko twese turaba mu ntumbero imwe, igihambaye no kwerekana ubutwari ko kudukura muri ico kinogo. Nico gituma amatora atari nzira yo kugabira igihugu uwatowe, ni inzira ahubwo yuko uwatowe ari we yikorera uwo mutwaro wo kuja imbere abandi mu kuva muri iyo nyenga y'ubukene. None ugiye kurondera icicaro kugira ngo aronke ubuzima yomarira iki abene gihugu? Ntiyoba nk'umwe yavuga ngo nta ucumba ngo abwiyime, canke agakurikira wa mugani w'abakunzi binda ngo ikitazi c'umugabo gisigariza abana kitahaze, canke ngo umuvyimba w'umwana woroha itwara. Uwo aba ari umucangero, ntaba ari umusuku w'abene gihugu. Mbere nibaza ko arico catumye ku muzo wa demokarasi abanyepolitike bihutira kugira imigambwe bataravye ko batuba bahuje n'abandi akarangamutima ngo baheze baje hamwe. Kuko hariho abanyamigambwe bibaza ko ari bo bakurira abene gihugu vyanka bikunda. Mubimenye ko abene gihugu hageze gutora batora aho bashaka, ntibatora aho wewe ushaka. Igihugu gifise indongozi z'imigambwe zivyumvuko, abene gihugu ntibarinda kunyinyana mu kurondera abakirongora, kuko nta numwe adafise ijambo mu gihugu. None ko turavye uko amategeko yubatse mu gutunganya intwaro y'igihugu, ni kubera iki hama uruhagarara hageze kurondera abarongora igihugu? Ubwo ruhagarara ruva kuki? Ko amategeko yubatse. Twarabivuze kandi tuzobisubira. Hariho abamaze gushira mu muzirikanyi wabo ko ubuzima bwabo buzohagarara mu gukamisha ivyicaro. Abo nibo batera uruhagarara iyo badashikiriye ivyo vyicaro. Abandi nabo bakanana kuva muri ivyo vyicaro naho abene gihugu boba babagayiye. Twaravyiboneye ngaha mu Burundi mu 1993. Burya Ndadaye yamaze amezi 3 arenze ko imisi bamwankiye kwinjira mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Umunsi bamubwira yuko yinjira muri ico kirimba, niwo munsi baciye bamugandagurirako. Amasezerano y'Arusha niho bahaririye baraba imvo z'indyane. Abarundi bo hambere bamaze kubibona nibo baciye bemeza ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Ariko kugira ayo mata n'ubwo buki vyisese, nuko tuba twagize ico dukora mu kugwiza umwimbu mu vy'Imana yaturemeye. Ahandi hoho twosanga turiko turonka iyatetse kera, ndetse niko bimeze, kuko abeshi bashaka konka igihugu babonye atakivuyemwo, bagashaka mbere no guca imoko
ry'icebe yayo. Niko vyatugendeye aho hambere hahise, ariko tunezerejwe nuko uyu munsi abenshi muri twebwe tumaze kubitahura ko inka uyonka ico wayigaburiye. Kugira iryo tunga turigwize kandi rituramire, hariho ibitegerezwa gukorwa. Ubwa mbere no kurikingira, ubwa kabiri no kuritunganya neza ku neza ya bose. Nico gituma ari ngombwa ko dushinga mu gihugu ubutegetsi butagoyagoya kandi buserukiwe n'abajejwe intwaro y'igihugu b'abagabo b'iteka badatekeye mu vyatsi. Erega si ngombwa ko uwushatse kuba uwujejwe kurongora abandi aca bishikako. Abarundi bo nyene nibo bashinze ingene batora ababarongora, ntibatorwa ku gahato. Ni muri iyo ntumbero abarundi bahisemwo ko Uburundi burongorwa mu ntwaro atari ya cami, ahubwo borongorwa n'intwaro ya demokarasi. Kumbure ngira ngo babitoye kuko babona ko umwami atavuga ngo hagire umuvuguruza, mu gihe intwaro ya demokarasi umwenegihugu wese afise umwidegemvyo wo gushikiriza ivyo adategera canke atemera. Intwaro ya Repubulika y'u Burundi nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegereza mu ngingo ya 6 ikomoka ku benegihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Aha duca twumva ko abenegihugu aribo bashinga ingene barongorwa. Muri iki gihe turimwo rero, abarundi batoye kurongorwa mu ntwaro ya demokarasi. Birashobora gushika ko muri kazoza bazosanga ubwo buryo bwo kurongora igihugu ataco bubongera, bagaheza bakarondera ubundi buryo babona bwogira akamaro. Nico gituma ingingo ya 4 y'iryo bwirizwa shingiro nyene itegekanya ko abenegihugu aribo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora. Bisigura ko imigambwe ibyo yifuza byose bitegerezwa kubahiriza abenegihugu, bakaba aribo bafata ingingo ya nyuma. Nico gituma no kuri ivyo vy'intwaro ya cami vyemewe ko umugambwe uharanira kugarukana intwaro ya cami udakoresheje igikenye ufise uburenganzira bwo gukora, ariko si ufata ingingo. Ariko rero biragoye ko abanyepolitike babitegera, kuko hariho abazi ko bashinze imigambwe baba babaye ivyariho canke abavugizi b'abenegihugu, kandi tuzi twese ko mu ngingo y'indwi y'ibwirizwa shingiro bitomoye neza abenegihugu nibo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bonyene ingingo zirongora igihugu biciye mu matora. Tubimenye neza ko abaserukira abenegihugu atari abanyamigambwe, nabo bitoreye gusa. Ntituje ngaho rero ngo nuko turi mu nama y'imigambwe ngo tuvuge ko ivyo tuvuga ari ivy'abenegihugu bavuga. Twebwe kubera ari twe dufise igisharara co kuja imbere y'abandi, duhura kugira ngo tuvugane ingene abo bandi tutobononera, kuko aribo bafise uruhara runini mu bijanye no gushinga indongozi. Ivyo dushinga ngaha rero sintabanduka, kuko bitegerezwa kwisunga amategeko. Nico gituma abaserukira inzego nshinga amateka n'abahagarariye amategeko mu rwego rw'ubutungane bari ngaha kugira ngo baze baraduhanura. Aha rero nagira ndabagabishe, narabonye ko hariho abo iyo bavuze ikintu abandi ntibacemere baca bivumbura. Abo
barabikora babizi ko sentare ya nyuma ku bijanye n'amatora ari sasa ry'abarundi bose hajya mu kazu k'amatora, kandi bamenye ko umwe wese afise ijwi rimwe kandi ringana n'iry'abandi. Ngaha twaje mu biganiro kugira ngo ibintu tuvyumve kumwe, ntitwaje kwatira ibyacu mu bandi. Tumenye neza ko ibyo tuvuga ngaha atari ibyo tuma wewe canke jewe ntsinda canke utsinda amatora, nivyo tuma amatora arongorwa neza, bigatuma abenegihugu batora neza mu mwidegemvyo atawubahagararaye ku gakano. Ikindi dutegerezwa kumenya neza nuko mu matora umwenegihugu wese yivugira, naho yoba ari umunywanyi wawe ukamushira imbere umuntu atagira ubwizigirwa, ntikibuza ko yitorera abandi kandi nta burenganzira ufise bwo kumuhana. Ubwa nyuma ni ukumenya ko iyo utabaye uwa mbere mu matora, amatora ataba yagenze nabi. Amatora agenda nabi iyo bayatovye. Nico gituma ubutovye amatora ataba yononeye imigambwe canke abitoje ku giti cabo, aba yononeye igihugu. Nico gituma ahanwa n'amategeko. Nico gituma kandi mbere ngaha twotegera ko amatora ari igikorwa c'abajejwe intwaro y'igihugu, kuko aribo bahagarariye amategeko yose y'igihugu ayagenga amatora adashizwe ku ruhande. Ntihagire rero uzosubira kuvuga ngo naka arahengamye, ahubwo mwovuga muti kanaka yaciye iruhande y'amategeko, hanyuma tukamugarukana mu nzira y'amategeko. Nico muri iyo ntumbero twama dusaba ko abantu bose babonye amakosa akozwe mu bijanye n'amatora boca bavuga ayo makosa ubwo nyene. Muri ico gikorwa nyene amategeko agenga amatora yarashizeho ibishoboka vyose kugira igikorwa c'amatora gikurikiranwe na bose kandi neza. Ubwa mbere nuko amatora ahagarikiwe n'amategeko iyo yatahengamiye. Umugwi seni n'umurongozi ajeje gutunganya ico gikorwa, si umuhagarikizi w'urukino nk'uko benshi bavyibaza. Uwo mugwi ntiwo umuhagarikizi w'urukino rw'amatora, kandi abawugize nabo ari abakinyi, kuko nabo nyene baratora. Umuntu atora no kuvuga arafise aho atora. Ubwa kabiri hariho abarorerezi baraba koko amategeko ariko arakurikizwa. Igihe abo barorerezi babonye amahinyu, bararekuriwe kurya kara abajeje gutunganya amatora aho nyene kugira ngo agatosi gatosogwe. Ubwa gatatu abitoza bararekuriwe gushiraho inderetsi kugira ngo barereke ntihagire uwuca kubiri n'amategeko ngo ahave bahengamira kuri uyu yitoje canke uriya. Ubwa kane hariho urunani rw'abamenyesha amakuru kugira ibintu byose bibere ku mugaragaro. Ivyo binyamakuru bituma umugwi seni n'amashami yawo bakurikiranira hafi biriko bibera ku kazu k'amatora. Habaye ingorane zitorerwa umuti ku mugaragaro, abantu bose bumviriza, kugira ngo ugize ico anegura nawe abivugire ku mugaragaro. Ubwa gatanu amategeko yaratekanije ko bahejeje gutora atawunguruza isandugu ngo aje guharurira ahandi, baharurira ahabona abantu bose babishaka barorera. Ivyo bituma no guharura baharura atamahinyu arimwo. Ubwa gatandatu naho iyo bahejeje guharura baraheza bakandika icegeranyo c'ivyavuye mu matora kuri ako kazu, abareretsi bose bagahabwa uburenganzira bwo kucemeza mu guterako igikumu, mbere bagaca batahana umuvyaro w'ubwo rwandiko. Ndavye ivyo vyose
birangora gutahura ingene abanegura amatora mama bavuga bahejeje kumviriza ibyavuye mu matora mu gihugu cyose ariko batavuze urukino ruriko rurakinwa ngo bavuge aho byagenze nabi. Jewe notahuye neza ibyo bashikiriza bavuze bati banteranirije nabi mu ntari canke iriya. Nico gituma muri iki kiganiro nipfuza ko twumvikana ku kugene twokwigenza imbere mu matora n'inyuma y'amatora, kuko amategeko yoyo aratomoye kandi ategerezwa gukurikizwa. Ariko tubanze twibutsanye ingingo ngenderwako mu butegetsi bw'igihugu. Abene gihugu nibo soko ry'ubutegetsi mu gihugu. Twebwe indongozi z'abandi haba mu nzego z'igihugu canke amashirahamwe turongoye, dutegere ubwa mbere ko turi abene gihugu kandi ko twese tungana imbere y'amategeko, kubera hariho abibona kumenga bari hejuru y'abandi ugasanga bashaka yuko bose boca bakurikira. Iyo rero twese tungana bica byumvikana ko atawogorora uwundi canke ngo amwereke inzira. Iyo atawuje imbere abandi, umwe wese afata inzira yiwe, bose bagasanzara kandi igihugu gitegerezwa kuguma mu bumwe. Igihugu gisanzaye nticoshobora kubaka ngo bikunde. Abarundi bobo rero barabizi kuva kera ko ingabo zitagira umutware ziba ari mpehesa n'ivyabo bo bitwara babona. Nico gituma mu bene gihugu hategerezwa kuba indongozi zije imbere abandi mu byo tubamwo n'ivyo dukora. Izo ndongozi zije imbere abandi nazo zitegerezwa kuba ari indongozi zibonera kure, ariko ni indongozi zitari impumyi, kuko nk'uko na Yezu nyene yavyivugiye ati mbega impumyi yoshobora kuyobora iyindi mpumyi? Impumyi iyoboye iyindi mpumyi zompi zohava zikorokera mu manga. Nico gituma bene gihugu bose bahamagarirwa gushira ku rutaro uwo wese yipfuza kubaja imbere. Uwo nawe ategerezwa kuba abona iyo abajana. Nico gituma imbere y'amatora uwibona ko ashoboye kurongora abene gihugu abanza kwiyamamaza akerekana imbono yiwe kazoza agomba kujanako abene gihugu. Ica kabiri nuko indongozi menya yuko iva muri iryo hanga nyene ry'abene gihugu. Ivyo n'Imana aravyemeje aho yavuga iti aho uzovugira uti nshaka kwimikira umwami ngo angabe nk'uko bimeze mu bindi bihugu vyose, umwami uzokwimika ngo akugabe azova muri bene wanyu, ntihagire umunyamahanga muzokwimika ngo akugabe atari mwene wanyu. Aha rero muca mwumva ko amatora n'ay'abarundi si ay'abanyamahanga, kuko abitoza n'abarundi n'abatora n'abarundi nyene. Aho niho vyavuye ko indongozi zose ziva mu bene gihugu. Mbere jeho novuga nti indongozi yumva ko izoba indongozi yovuga iti wavuye mu bene gihugu uzosubira mu bene gihugu, kuko ikiringo watorewe kirahera ugasubira kuba mu bandi ibisanzwe. Nico gituma naho twoba twatowe ntidushobora gutakaza iryo tsitso, kuko iyo ikiringo twatorewe giheze dusubira muri iryo tsitso nyene tukitwa abene gihugu basanzwe. Naho twoba turi indongozi rero nta numwe afise uburenganzira bwo kwisokora canke ngo agendere ku bandi. Naho woba ukurira abandi mu nzego z'igihugu woguma wibuka ingazi uzomanukirako ugaruka hasi, ahandi hoho ukorotse vyo kugora kuvyuka. Ego ndazi ko hari abibwira mu mutima ngo nta woba musi yaho yageze. Arico gituma iyo hageze amatora mwene abo bantu barata ubwoko, kuko baba bazi ko bagiye kuba kibirengeye. Ubushaka kuba indongozi y'ukuri abanza gutahura ko ari umwene gihugu,
aduze hejuru akitegurira kuzokururuka kandi adahurudutse. Nico gituma igihugu gitegerezwa gutunganywa neza ku buryo gihagarara nk'inyabutatu, uri hejuru akamenya kugumana nabo hasi iyo yajava, kugira ngo bikunde haba urunani hagati y'abatware n'abatwagwa. Kandi nitubitahure, abatware nibo bake kuruta abatwagwa. Nico gituma bokwama bumva ko ukubaho kwabo bagukesha abatwagwa bobo beshi, kandi ko aribo bakwiremetse bahagufata amaboko. Ibi ndabivuze kugira uwibaza ko kurongora abandi ari umuyondi aze yitoze abizi. Kubera ivyo, witegurira kuba indongozi y'abandi, wokwa muzirikana ko abenegihugu bakurekuye ugwa bukwi. Ibi ndabibabwiye kugira ngo mubimenye kare, mumenye no guha agaciro abenegihugu, kuko hariho abanyamigambwe bibaza ko aribo bakurira abenegihugu vyanka bikunda. Mubimenye ko abenegihugu hageze gutora batora aho bashaka, ntibatora aho wewe ushaka. Igihugu gifise indongozi z'imigambwe zivyumvuko, abenegihugu ntibarinda kunyinyana mu kurondera abakirongora, kuko nta numwe adafise ijambo mu gihugu. Uno munsi turafise inama nshingamateka, niyo muvugizi kandi niyo yonyene iserukira abenegihugu mu gushinga amabwirizwa no gukurikirana ko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruriko rukora ku neza y'abenegihugu bose. Hageze igikorwa c'amatora rurabifisemwo ijambo, kanatsinda n'amategeko agenga amatora nirwo rwego nyene rwayatoye. Ndetse n'abenegihugu bafise uburenganzira bwo kugira amashirahamwe akurikirana iterambere ryabo n'ubuzima bwabo. Nico gituma menshi muri ayo mashirahamwe ari yakurikirana ingene umugwiseni uriko urongora amatora. Igihugu gitunganijwe muri iyo shusho ni igihugu kidahungabana, kuko abenegihugu n'abajejwe intwaro baba bunze urunani rutamenwa. Ikibazo twoca twibaza rero ni iki: none ko turavye uko amategeko yubatse mu gutunganya intwaro y'igihugu, ni kubera iki hama uruhagarara hageze kurondera abarongora igihugu? Ubwo ruhagarara ruva kuki ko amategeko yubatse? Twarabivuze kandi tuzobisubira. Hariho abamaze gushira mu muzirikanyi wabo ko ubuzima bwabo buzohagarara mu gukamisha ivyicaro. Abo nibo batera uruhagarara iyo badashikiriye ivyo vyicaro. Abandi nabo bakanana kuva muri ivyo vyicaro naho abenegihugu boba babagayiye. Twaravyiboneye ngaha mu Burundi mu 1993. Burya Ndadaye yamaze amezi 3 arenze ko iminsi bamwankiye kwinjira mu kirimba cy'umukuru w'igihugu. Umunsi bamubwira yuko yinjira muri ico kirimba, niwo munsi baca mugandagurirako. Amasezerano y'Arusha niho bahaririye baraba imvo z'injyane, basanga injyane nyamukuru zihagaze ku kunyinyana hagati y'imigwi ya politike, bamwe kugira bashike ku ntebe y'ubutegetsi, abandi nabo kugira ngo bayigumeko. Jewe nabakoranije uno munsi kandi ari jewe ndamutswe igihugu, nobasaba nti ntimunyikeke, nimuze tugende abenegihugu barabe uwo bikwiye ko abarongora gushika mu 2034. Ico nipfuza nuko mworondera uwondusha, kuko nanje nk'umwene gihugu no hahombokera mu gihe bamutoye. Ubutabishoboye nawe naho mu mugambwe wiwe bo mugomwa, ntaze atinye kuvuga ati mukama ntibinkwiye.
ariko jewe hari ikibazo kandi nguma nibaza, ni kubera iki bamwe bashaka kuhaja ku nguvu abandi nabo bakahaguma ku gikenye? Ni ikibazo cy'ubuzima kumbure, kuko nivyo vyerekana ko abanyepolitike atahandi bazaye ubuzima atari kuri ivyo vyicaro. None ugiye kurondera icicaro kugira ngo aronke ubuzima yomarira iki abene gihugu? Ntiyoba nk'umwe yavuga ngo nta ucumba ngo abwiyime, canke agakurikira wa mugani w'abakunzi binda ngo ikitazi c'umugabo gisigariza abana kitahaze, canke ngo umuvyimba w'umwana woroha itwara. Uwo aba ari umucangero, ntaba ari umusuku w'abene gihugu. Mbere nibaza ko arico catumye ku muzo wa demokarasi abanyepolitike bihutira kugira imigambwe bataravye ko batuba bahuje n'abandi akarangamutima ngo baheze baje hamwe. Mu bisanzwe umwe wese kubera ko azi ko ubutegetsi butangwa n'abene gihugu acarondera abakunzi bamushikira mu kwinjira mu mugambwe wiwe. Ariko hariho n'abashinga imigambwe kugira gusa berekane ko ari abantu bakomeye muri politike, ariko batagira abari nyuma yabo. Nagira ndabacira gace mwese mubimenye ngaha, Uburundi n'igihugu kicicaye ku mushinge. Twese abarundi dusa n'abari mu kinogo, dukeneye kukivamwo. Murumviriza mu myiyamamazo nta numwe atavuga ko Kenye ko indinganizo ari ukugikura mu bukene. No kuvuga ko twese turaba mu ntumbero imwe, igihambaye no kwerekana ubutwari ko kudukura muri ico kinogo. Nico gituma amatora atari nzira yo kugabira igihugu uwatowe, ni inzira ahubwo yuko uwatowe ariwe yikorera uwo mutwaro wo kuja imbere abandi mu kuva muri iyo nyenga y'ubukene. Bisubiye amatora tubifate yuko atari urukino nk'izindi nkino zo gutebanwa ngo baguhe agashimwe. Amatora ni ukugena uwo baha ubutumwa bwo kuja imbere abandi, kandi ubwo butumwa tumenye ko buremereye. Musa niwe yabibonye igihe ariko ajana bene Isirayeli mu gihugu c'isezerano. Yabwiye Mukama Imana ati, ni kuki ugirira nabi umusuku wawe? Ati, sinshoboye kwikorera aba bantu bose ndi umwe, barandemereye cyane. Ati, hakungirira gutyo ndagusavye unyice ubunyene, undabe ryiza sinsubire kubona ayo mabi. Tubisanga mu gitabo cy'iharura ikigabane ca 11 ku murongo wa 14. Tuvyumve yuko kuja kurongora abandi sumuyondi no muzigo. Murumva yuko na Musa wamuremereye. Burya rero ngubu ngaha nihobura uwo iyo ahaba yari kuca avuga ati, nivyaba vyakunaniye tubise tuvyikorere. Ntiyobura igihe Musa yavuga uko, kuko ntazi ivyo ari vyo. Kuvyakira ngo vyikorere ni kimwe, kubikora n'ikindi. Murame mwibuka ko abo twifuza kurongora twibuke ko atari ntama. Nico gituma n'Imana itoye Yozuwe yamubwiye iti, komera kandi ube intwari, ni wewe uzotuma igihugu gishikira intara nemereye kugabira basokuru nshizeko n'indahiro. Wemere rero kwikorera aya mabanga, emera ukomere kandi ube intwari, kuko ni wewe babagenye nguje imbere abandi mu gushikana igihugu kwiterambere, kandi n'umuzigo uremereye. Nawe rero ntuhavuvuga uti vaho ndahaje, urabanza witonde utegere ivyo ugiyemwo, kandi akanakanya ko kuganira twigishanya kuko igihugu si cana. Igihugu kandi si intango y'urwagwa, umwe wese aramukirwa gusoma umusa, hanyuma abantu bagatanguranwa gutereka kugira ngo ahe nkunzi. Ivyo nivyo bikunda guhushisha benshi. Tubimenye twese, aha hose nariko nogera kuri jambo rimwe gusa,
ko abenegihugu ari bo soko ry'ubutegetsi bwose, ko atamugwi n'umwe w'abenegihugu canke ko atamuntu n'umwe ashobora kwihagira ubwo butegetsi. Nico gituma rero abenegihugu batagutoye emera, hanyuma wongere ushigikire uwo batoye. Nico gituma rero kumwe n'ivyo novuga nti ubugira kabiri abenegihugu nibo bitorera ababarongora. Nk'uko twabivuze aho hejuru, abenegihugu nibo bitorera ababaserukira n'ababarongora. Mu ijambo ry'Imana niho dusanga ko igihe abenegihugu bisabira ko bakwiye kurongorwa n'umwami, Imana yabwiye Samueli iturumviriza ijwi ry'igihugu mu byo kizokubwira byose. Aha dukuramwo itegeko ryo kubaha ivyo abenegihugu bavuze. Amatora twofata ko ari umukino wo gutora, si umukino wo gutebanwa, kuko uwutowe agumana n'abenegihugu bose n'abo bahiganwe barimwo. Muri urwo rukino abahagarariye amatora barakina ndetse n'abatorwa nabo nyene barakina. Birakenewe naho nyene ko dutegera kumwe uwo mukino. Kugira umukino wo gutebanwa ugende neza, harakenewe umuhagarikizi w'urukino atahengamiye, ni ukuvuga umuhagarikizi adakina ahubwo ahagarariye urukino. None ko mu rukino rwo gutora umurundi atora kandi agatora umuntu canke umugambwe umwe rudende, yoreka kuba ahengamye gute? Twavuga gute yuko umugwi seni ndabisubiremwo udahengamye kandi abawugize n'abarabakinyi batora? Ivyo tubitegere kugira ngo tumenye urwo rukino dukina urwo arirwo. Nico gituma nagomba gutanga umuco ku vyo niyumvira. Ivyo jewe niyumvira, amatora n'igikorwa twese twifuza ko cokorwa neza. Nico gituma umuhagarikizi mukuru ari amategeko, kuko yoyo ntaho ahengamiye. Twese rero duhamagariwe kuyubaha no kuyubahiriza atagahato kagiyemwo, kandi tubimenye ubutovya amatora abarenza amategeko y'igihugu. Uwuhonyanza amategeko nawe ni ngombwa ko ahanwa hakurikije amategeko nyene. Mbere jewe mbona yuko yoronka igihano ruhasha, kuko aba ariko afyina ku buzima bw'igihugu cose. None ndabiravye umenga uwutovye ahanwa nk'uburenza amategeko y'urukino rwo gutebanwa. Bashaka yuko agahano kaba gatoyi kandi igihugu cose yagomba kugita mu manga. Mu rukino rw'amatora uhagarariye amategeko ni inzego z'igihugu. Mbere mu bindi bihugu ntiharinda kuronderwa umugwi ujejwe amatora, n'abajejwe intwaro bavyikorera kuko nibo bahagarariye amategeko. Mbere nico gituma ahandi amatora atabatwara uburyo bwinshi. Jewe naribereye icabona, ndabona ahantu amatora asigaje ukwezi bajanye isandugu barishira imbere y'ibiro vya komine kugira ubutazoba afise umwanya mu musi igihe c'amatora agenda atoye. Bisigura yuko abajejwe intwaro nibo bahagarariye igikorwa c'amatora. Abakinyi nabo n'abarundi bose, nawe w'umunyamugambwe urimwo. Nico gituma rero utobwira umurundi ngo arahengamye canke ntahengamye, ahubwo igikuru nuko twakurikiza amategeko. Aho iwacu reka mbere ndavyoroshe, twavuga ko umugwi seni ari umugwi w'abahinga userukira intwaro ujejwe kurongora amatora. Ntitwokwihenda ngo tuvuge ko abawugize badahengamye, mu gihe nabo nyene umwe wese afise hari ku mutima aza gutora. Mu gihugu cyose rero ntiworonka udahengamye, kuko nta numwe adatora. Nico gituma icambere ari ukubaha amategeko y'igihugu. Nitwaba dushaka naho udahengamye, twahamagara abanyamahanga bakaba aribo barongora amatora. None ko amatora y'abarundi kwa kwikukira twokuronka gute tutemeye yuko amatora ari umukino w'iwacu kandi atawutwara igikombe? Utsinze ubugiye kurongora abandi bose muragumana, nta uvuga ngo yatwaye igikombe ngo yagiye kugira umunsi mukuru abandi batarimwo. Ubu rero ko rutegera ivyo,
nitwibaze ni kubera iki iyo himirije amatora abo umutima uja mu kirere atarabatora ahubwo arabatorwa kubera iki abo bene umukino atari bo bahagarika umutima aha muri iki cumba abahagaritse umutima bari muri iki cumba abibereye hanze bo bibereye ku bikorwa byabo ntaco binona kubera iki none hariho imvo ku bwangingo umukinyi niwe yotegerezwa kugira umutima uhagaze ariko jewe nkuko nabivuze reka ndabisubiremwo kuko niyo nkingi y'iki kiganiro udukeneye yuko umukinyi ari we yohagarika umutima none rero ndemeza ko hari bikwiye gukorwa kugira ngo abakina bose urukino rwo gutora namwebwe abitoza murimwo bareme nico gituma mpisemo kubisubiramwo kuko ndazi ko ari wo mutima w'ivyo tuzawuganira ngaha ubwa mbere kandi hariho amategeko ataho ahengamiye kuko yatowe n'abaserukira abenegihugu ni ukuvuga ko ayo mabwirizwa agenga amatora n'ay'abenegihugu dutegerezwa kuyubaha ubwa kabiri umuntu wese yitoza afise uburenganzira bwo kugira umuserukira inderetsi yiwe ku kazu k'amatora ivyo biratuma uwitoza agira umwizero kuko arafise inderetsi yiwe ubwa gatatu ku kazu kose k'amatora hariho abarorerezi nabo bafasha kuraba ko abarongoye amatora batihenda baramutse bihenze naho nabo bagaheza bakabahanura bakabereka inzira nziza ubwa kane hariho urunani rw'imenyeshamakuru kugira ntihagire ikosa rikorwa ngo ntibimenyekane no kuvuga ko habaye amahinyu umugwi urongoye amatora ubimenya uwo mwanya nyene bigatorerwa umuti bidatevye icya gatatu cyari kuzana umwizero ko atawokonona amatora nuko baharurira aho amatora yabereye abenegihugu bakaba bafise uburenganzira bwo kurorera uko baharura ubwa gatandatu nuko ku kazu k'amatora uwaserukiye uwitoza wese bamuha icegeranyo cy'ibiharuro barose cyashizweko n'umukono na bose ni ukuvuga ko naho bohindura iwe ntibahahindura ivyo byose nivyo bitanga umwizero mbere novuga nti nshireko n'agasunuzo erega amatora ntabera mu gihugu abera ku mutumba kandi intwaro y'igihugu iguma ikora n'uwujejwe umutumba rero ntashobora kwemera yuko umutumba wiwe ibintu vyononekara kuko ni umuvyeyi awuhetse erega amatora y'ukuri aberaho ku mitumba mbere ku bwangingo ubufise agahigihigi abakwiye kuvuga umutumba uwo ari wo kugira aho vyononekaye vyorohe kugira amatohoza ivyo vyose mbona ari inzira yo kwizeza abenegihugu ko atabusuma bwoba mu matora ariko naho biri uko twama tubona ko hari abahengera bahejeje kuvuga amajwi yavuye mu batoye akaba ariho bavuga ko amatora yagenze nabi ivyo navyo biteye amakenga kuko mu rukino amakosa avugwa igikorwa k'igikorwa nico gituma hatekanijwe ivyo vyose navuze hejuru ikibazo twibaza ni kumenya igituma batavuga ahariho vyabereye ntibavugiye kare ngo dukosora amakosa akiriko araba aho haragahaze kimwe bishoboka ko arakandi gatima ko gutosekaza amatora ngo abatoye ntibizere ibiyavuyemwo canke bishobora kuba ari ukwanka kumaramara kuko kumbure hariho abantu wari warijeje yuko uri umwizigirwa mu gihugu none babonye ko atacu umaze imbere y'abenegihugu ugasanga uratinya kumaramara jewe naho ndavyumva uko ntikibuza ko tworonderera hamwe ibindi bihengeri bishobora gutuma amatora atosekara kugira ngo tubizibire tutaronegwa nico mbere catuzindukanye kuri uyu munsi twaje gushyira ibibazo ahabona
hanyuma twese hamwe tubitorera umuti, uwo muti aba ari wo tuzokoresha igihe cy'amatora kigeze. None rero jewe ku bwanje naje nitwaje ibibazo nipfuza ko navyo vyoja ku meza kumwe n'ivyo namwe mwaje muzanye. Muri ivyo bibazo mfise ibibazo bitatu nanje shira ku meza. Sinazanye inyishu, nazanye aha anameza twese dutorera umuti hamwe ibibazo twaje tuzanye bijanye n'amatora. Icambere nashaka kubaza abari ngaha, ikintu twari dukwiye gukora tutahora dukora kugira amatora yizegwe. Ndashaka kandi kumenya igituma abanki byavuye mu matora bavuga ko amatora yagenze nabi bumvise amajwi ariko batavuze ko habaye agatosi bakiriko baratora. Ico ni ca kabiri. Ikigira gatatu ni umwitwarariko ufise kandi numvise ko ufiswe n'abarundi benshi. Ni ikibazo kijanye no kugabanya amahera akoreshwa mu matora agakora imigambi nkenerwa y'abenegihugu. Akarorero nararavye ajya amahera uwo kurako igice cayo akayakoresha mu gutanga amazi ku mitumba, yotanga amazi ku gice kinini cyane cy'igihugu, ingwara zigaheza zikagabanuka. Mbega nyene kuri iki nyene naco ndagisasa, ntawokoresha abakorerabushake ko amatora atarenze iminsi 2, hakaba abakorerabushake bakora kugira ngo amahera yahora akoreshwa tuyajane mu bindi. Ivyo nivyo bibazo jewe naje nzanye ku meza y'ibi biganiro. Nico gituma namwe ndabahamagariye kuzana ibibazo mwitwaje kugira ngo twese hamwe tubironderera inyishu izotuma tuja mu matora dutekanye mu mitima, tukagira amatora atagira akanenge. Murumva yuko rero aha umwe wese ivyo yazanye nashire umutima iwe ko atari vyo atahana, aza gutahana umuti wa twese. Uwuca yivumbura akagenda, abasigaye basigara bararondera umuti kandi umuntu azowunywa. Nico gituma vyiza yobandanya agashimikira ku ciyumviro ciwe kugira ngo twese tuvyumve kumwe, hanyuma tugende dufise imiti twese dusangiye. None rero ni kuri ico cifuzo nugururiye ko ibi biganiro, nsaba Imana mushobora vyose ituzigame kandi twamane ibidahera, nitugire amahoro.